twaratangajwe n'ingene nyene icubahiro userukira umunyamabanga mukuru wa ONU mu Burundi yashikirije muri ONU avuga yuko mwibwirizwa nshingiro rikumira abatutsi. Ivyo yarabishikirije, aravuga mbere nuko abatutsi bo bari inkewa mu Burundi. Ivyo twebwe muri ONU Europe Burundi twashaka kubihakana. Abatutsi ubwa mbere si inkewa na gatonya. Kuba inkewa no kuvuga yuko hariho ingene babisigura mu muryango mpuzamakungu ONU. Abatutsi ntibakumiriwe mu rudandazwa, abatutsi ntibakumiriwe mu ishure, abatutsi ntibakumiriwe mu nzego z'igihugu, abatutsi ntibakumiriwe mu kurima ngo bimbure, ntibakumuriwe mu kudandaza ngo bunguke. Abatutsi rero mu Burundi barafise uburenganzira bwo kubaho no kugira uruhara mu gihugu cy'u Burundi. Iryo jambo userukira ONU mu Burundi yavuze Michel Kafondo nukuri rirababaje, riratubabaje twebwe abarundi. Haba mu ibwirizwa nshingiro mu kurihinyanyura twe twari muri ryo, kandi harimo abahutu, harimo abatutsi, harimo abatwa, harimo abigenga b'abahutu. Nta kuntu na kumwe rero harimo n'abajejwe amashengero. Nukuvuga yuko n'umugwi nyene icubahiro umukuru w'igihugu yashizeho guhinyanyura ibwirizwa nshingiro, bakamuha icegeranyo cyaryo kugira ngo arishikirize abene gihugu. Aho harimo ubwoko bwose. Rero ntaho rikumira abatutsi. Nukuvuga yuko nta n'umurundi numwe rikumira. Kandi mu Burundi turahakanye, twebwe muri ONU Europe turabihakanye, turaniyamirije yuko abatutsi ari inkewa mu Burundi. Iryo jambo dusabye yuko ritazosubira kuvugwa. Dusabye na leta y'u Burundi yo kugwanya iryo jambo ku batutsi mu Burundi. Turavye intumbero uyu mushinga ntahe, sinzi ko ari umushinga ntahe, nuko ari umugabo byari byo byose twomwita nyene icubahiro Kafondo. Kafando ni Kafando Kafando arazi nawe nyene ingorane yagize hariya muri Burkina Faso. Ntiyarapiye rero kuza kujyanisha abarundi abitirira yuko ari inkewa. Mu bisanzwe ijambo yavuze nta batutsi bagize inama, ari babwiye nagenda umututsi, nta nama twagize ngo dutore abantu bajya kumushikira bamubwire yuko dukumiriwe. Iyo ni kosa yadukoreye. Ikindi naco nuko atari kutwita inkewa, kandi atana hamwe vyanditse haba mu muryango mpuzamakungu nta na hamwe handitse ko ubwoko bw'abatutsi mu Burundi ari inkewa. Ivyo rero niwe ariko arazana ikintu cyo gucanishamwe abarundi, kandi ibintu byo gucanamwe twebwe twarabisezereye. Niwe ariko arazana gucanishamo abantu kugira ngo demokrasi ntigende neza. Nubabwiza ukuri yuko twebwe tumaze kwiga ibi bintu yavuze, twaciye dusubiza amaso inyuma muri ONU Europe Burundi, duca dusanga birasa n'ivyo Petero Buyoya yakoze mu 1987. Bamaze kubona yuko ababirigi bamaze kubona yuko President Bagaza yashizeho baraje do gwegura, babona yuko ifaranga ry'u Burundi ringana n'ifaranga ry'ububirigi kubera igihugu cateye imbere. Babona yashizeho societe yitwa Tamoko icukura ipetroli. Buno nyene ababirigi bace bafatiye mbere kugira ngo bamukure bamwirukane,
kuko ntibashaka yuko Uburundi butera imbere. Baca bazana Buyoya kugira ngo asubize inyuma igihugu, kandi byarabaye, kirasubira inyuma nk'ibirenge, abantu barasubiranamo baricana. Ubu rero babonye yuko Perezida Nkurunziza nawe ari mu nzira nziza yo guteza imbere igihugu n'abene gihugu, barabona aho igihugu kigeze, haba muri demokrasi canke kunywana hagati y'abarundi. Ubu rero Buyoya na Kafondo bafashe ya mbere kugira ngo basubize igihugu inyuma uko cari kimeze imbere yo mu 1993 n'imbere y'ibihumbi 2005. Nivyo bashaka. Ivyo rero twebwe muri Onero turabihakanye, babwira ko ivyo Kafando yakoze bisa n'ivyo ababirigi bakoze mu 1961, aho bica Bunyamwaswa umuganwa gwa Gasore, baramwica. Bahejeje kumwica baca bafata iprona bayizanamwo abantu batarabaporona, baca bica Mirerekano, baca bica Ngendandumwe. Abaporona b'ukuri barabica, iprona icifatwa n'abatarabaporona. Ibyo byakozwe n'ababirigi bafadikanije n'abaporona batari bo bitwa aba PDC n'aba IDC. Ico ni ikintu rero kibabaje, kuko Michel Kafando ashaka kugira co kimwe ni numukozi wande none Kafando. Ubu unye Michel Kafando yobatumwa nande? Kafando arikatumwa n'abanyaburaya, arikakora bijya babirigi bakora mu 1961 bakica gwa Gasore. Nagoma ndababwira igituma bishe Mirerekano na Ngendandumwe. Ngendandumwe yari afise projet y'Ibugarama, yari afise abene gihugu 2000 bari bo bazana imboga ngahe Bujumbura. Baci bamwagiriza ko abo bantu 2000 ari abamilisien, ari imigwi y'abicanye. Baca baramwica. Cyo cari cifadikizo kugira ngo bamwice bongere basambure iprona. Iprona baca bayizanamwo abantu bita mu Gifaransa les malfrats. Iprona irasambuka ntiyasubira kuba iprona. Hanyuma Ngendandumwe bamwagirije ngo n'umuganda, baca baramwica. Ngendandumwe avuye kuraba umufasoni we yibarutse umwana muri kliniki. Iprona ikisubira inyuma gutyo, igihugu kirasambuka, abantu baratatana. None Kafando nibyo asuye kugaruka uno munsi. Buyoya Pierre Kafando Kafondo na n'umuperezida wo muri Angola yitwa Odimba, na perezida w'u Rwanda Nyenicubahiro Paul Kagame na Denis Sassou Nguesso baheruka mu Bufaransa. Intumbero nyamukuru bari muri jya bita ngo ni inama ya high tech, ariko ico bari banyegeje inyuma nuko kwari kugwanya ngo Boko Haram muri Mali, ko na President Maria niyo yari. Hanyuma bati mugaba kandi kinyegeje inyuma bashaka gutera Kongo Kinshasa RDC, bagomba bayitere ubu vuba. Bagaca bavuga yuko bagize inama y'ibindi bintu bitari byo. Aho rero twebwe muri Onerope Burundi kubera dukurikiranira hafi politike yose iba muri aka karere iba no kwisi, twagomba kugabisha abo bantu bose yuko ingwano ni aba muri Kongo Kinshasa, abantu ba mbere bamererwa nabi n'abantu baba muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari, u Rwanda, u Burundi
leta iharanira demokarasi ya Kongo RDC abo bantu baramererwa nabi cyane. Rero ibyo bariko barakorana n'abazungu bagomba kuduhonya, nibabivemo kuko ibyo ni bibi. Twe muri Onerope rero kuri ico turahanura yuko umukuru w'u Rwanda w'igihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi babonane mu maguru masha, baganire kuri ico kibazo, ko ni kibazo cy'inkoramutima, barengere ibibatandukanya byose. Kuko abanyaburaya bashaka kuza muri Kongo bavuga ko barondera inyungu, mugabo igihugu ca mbere kizoca giterwa n'u Rwanda n'u Burundi. Ivyo none twovyemera? Kafondo rero ari muri uyo mugambi ariko akorera abo bazungu. Ico ni cambere dusavye yuko babonane mu maguru masha, babivugane kandi bagwaniriza umwasi hamwe. Ntitwokwemera yuko Denis Sassou Nguesso baducamo, nidufatane mu nda nk'abavukana bari hamwe, hanyuma tugwanirize hamwe umwasi, abene igihugu bacu babeho. Si itegeko yuko abanyamahanga bashaka ikintu muri aka karere iwacu babanza kubatera intambara. Ubwa mbere ntibashobora kuduhora yuko twebwe dukundana n'Abashinwa, ntidukundana, turakorana. Ko dukorana n'Abashinwa tugakorana n'Abarusiya. Mugabo mu Burundi haba mu bwirizwa shingiro amategeko yose agenga igihugu nta na hamwe bavuga yuko u Burundi tuvuga igishinwa canke tuvuga ikirusiya. Mugabo mu mategeko y'igihugu cy'u Rwanda haravuga yuko igihugu cy'u Rwanda kivuga icongereza kandi kiri muri Commonwealth. Ariko President Macron aheruka kwemerera mushiki wabo yuko azomushigikira. Igihugu anglophone, igihugu kivuga icongereza, cemererwa yuko kizoshigikirwa, ariko Burundi, Ubufaransa ntibushigikire Uburundi, Ububirigi ntibushigikire Uburundi. Ububirigi bukanka umwana babuhaye ngo burere. Iyo rero so akwanse ari mubi nawe uramwanga. Rero dusabye yuko Kafondo ubwa mbere bamwirukana muri iki gihugu cy'u Burundi, nahave nagende kwigisha amacakubiri hari iwabo. Canke umunyamabanga mukuru wa Onerope Burundi imusabye guhindura Kafondo mu maguru masha. Kafando ave mu Burundi kuko yazanye amacakubiri mu Barundi, yononye Abarundi bari bitunganiye bariko barakorana neza. Kandi dusabye umunyamabanga mukuru wabone kumwihaniza yuko asubira kuvugira Abatutsi ko ntibamutumye, kandi ntiyavugiye agateka kazi na muntu. N'abatwa b'inkehwa bari mu Burundi kandi biboneka ntiyigeze abavugira. Kubera iki yavuze Abatutsi? Agomba kuducanishamo dusubiranemo, Abahutu n'Abatutsi dusubiranemo, nibyo yashaka. Ubu rero dusabye nyene icubahiro umukuru w'igihugu yuko ivyo bintu abirabira hafi kandi akirukana Gafondo muri iki gihugu, amukureho agende.